Jewe kibazo mfisa c'uburwayi ndakimaranye imyaka 4. Ni indwara yamfashe mu myaka iheze gatoya muri 2022. Ico gihe nari ahantu nari mu gasho. Bangiriye ecography baca bantora indwara bita umusipa ariyo bita prostate muri kino gihe. Hanyuma baranyandikira imiti ndayifata n'ibindi bigwara nyene byo ku ruhande bantoye ndayifata, ndumva ko hari akantu karo karahinduka gatoya, nongera kandi asubirishira mu controle n'ubundi kandi biragira mpaka nagirishije ecography 4 na radiography gira 5. Docteur asubiye kundaba no yaca avuga ko indwara bisaba ko bashiramwo isonde. Aha tuvugana bakozi b'Imana bene data, ahandimwo isonde kandi haruhande y'iyo sonde haciye hazamwo n'ibindi bintu, ndavyimba amagara. Naho mubona nicaye uku, mu guhaguruka n'ibiharuro, mu kwicara n'ibiharuro, mu kuryama n'ibiharuro, mu kuvyuka n'ibiharuro. Nukuri ntabwo byoroshe. Cyo gituma rero naniyumviriye nti yamara ibi bintu nta kinanira Imana, reka senga Imana. Urugo rugendo rwo usanga ari imiti ukenera. None we nawe bigenda gute nk'ubukeneye nk'imiti? Iyo bamvuye bakangirira ivyo bipimo hanyuma bakanyandikira imiti, ndasenga Imana, genda nkafata ijya ordonnance nkayifukamako nkabwira Imana nti Imana iyo ordonnance urayibona, aya mahera bansabye urayabona. Bivanye na mikoro ufise, yego tuce turabanye ingwara yiwawe birakorohera. Oya ntivyoroha. Nivyoroha kurumva mikoro urumva ko atari kirenga. Bo aho duherukiye kuvugana na muganga yarandavye ingene merewe, hanyuma acarambwira ngo wa mugabo ukaba ufise ishuri y'inka ngo uyigurishe. Ni kubera iki? Ngo bivanye n'uburemere bw'indwara iri muri wewe ufise, uzokorerwa ibipimo bikomeye, bishobotse na operation nyene bayigukorere. Urumva ati ivyo byose ni ibintu bizimvye, n'imiti yavyo ni ibintu bizimvye. Nca namaze none bisaba amafaranga angana gute numve basi ngene nogenda gusenga Imana, babandi nogenda gutakambira bamwe nyene sanzwe ntakambira, ndabe nambere nabandi nobwira ndababwire mugabo bisangirira harabona narabwiye ubwambere nambere bakagira ico bakoze. Acaramwe ati ni nk'imiliyoni nka 3 canke zirenga. Ati kuko ni ibintu biremereye cyane, sinoja ngo ndaguhende na mwarija wivuza ata mituwere ufise. Bonjour la famille, nizere ko mumeze neza. Bivana mu irendo baramukije cyane, ndafuriza amahoro imigisha mu miryango yanyu ko bitegezwa kumera. Let me say thanks to Baba God. Kinyamakuru ni Step Media. Muko mubize tamwebwe ntatwe bwana dore ko twazana amakuru mashasha nabwinga twamaronka kandi subscribe kandi subscribe cyugira na share kwa kundi handi. So guys, ladies and gentlemen, abye ni 2026 tuzobazanira exclusive interviews zigiye zitandukanye. So uno munsi ni munsi udasanzwe. Uno munsi novuga yuko tuza kuyaga kubijanye n'inkuru novuga yuko ibabaje. Niwe kintu kimenda gusaba making ashobora kumaze kugira subscribe, kugira kuraba ko bamaze kugira subscribe, share kwa kundi handi. So kintu kimenda kubwira baki na mimi tafurahi sana. So uno munsi rero kintu tugira tuyage ko ndi kumwe n'umwene data hano, ndazi benshi muri ko muramubona ku masanamu ya Step Media. Hari byinshi yifuje kubabwira, hari byinshi tuza kuyaga nawe kubijanye n'amagara yiwe. Ndazi benshi muvyumva ariko mukaba mutabitahura ko ari abantu babibayemo. So uno munsi nkaba natewe bakwe n'umwe mu bantu bavuga yuko afise ingwara runaka bibaramufasha, ariko byose aza kubiganira, byose nza kubivuga, araza kutubwira uko byatanguye, umunsi wa mbere mushikira byakiye gute, byinshi ibintu nk'ivyo byose turaza kubironka ari waduhaye umuco. Reka tubanze tumuhe ikaze. Ndakwakira. Urakoze cyane. Umeze neza? Yego ndashima Imana. Ku mutima no ku mubiri? Umutima no ku mubiri kabisa. Yego yesaba umugisha cyane namwe. Okay, uyu munsi abakunzi ba Step Media nabakuye hariya ndabazana imbere y'uwawe kugira ngo dushobore kugira ico tubayagiye, dushobore kugira ico tubabwiye bivanye na bimwe nashoboye kumva kuri wewe. Yego murakoze cyane. Reka mbanze ndabidondore kuba ariko baranyumva n'abariko barambona kumbonesha kure. Ku mazina nitwa Misago Zashe. Ndi Umurundi, mvuka Ibubanza, ni naho nakuriye. Hanyuma ngirwa ubuntu rero
kunguruza gatoya nza kuba hano mu gisagara ca Bujumbura kabisa. murakoze cyane. Okay. Haruhande yaho ndi umukozi w'Imana, umupastori, mvuga ubutumwa bwiza, hanyuma nkaba n'umuririmbyi. Yego, Yesu abaheza cyane. Kumeze neza yuko uri umuririmbyi. Ngerageje kurana mu kiganiro cy'iwacu usanzwe ufise na Bibiliya. Yego. Iyo mbe hajya ni Bibiliya. Ni agenda ariko nta ngorane. Okay. Akamaro k'iyo agenda nakahe kuri wowe? Iyo agenda ndashobora kwishyiramo utuntu kanaka bivanye n'aho mba ndi n'ibyo mba ndiko ndakurikirana, hanyuma nkashiramo uturesume dukeya kugira ngo buzuze biramfasha mu mwanya kanaka. Kabisa. Watubwiye ko uri umukozi w'Imana. Kubona ko adukurikirana baba bumva umukozi w'Imana. Hagiye umuntu akubwiye ko ari umukozi w'Imana, tuba tugiye gutahura iki? Tuba tugiye gutahura ko ari umukozi w'Imana yahamagawe gukorera Imana, kuko Bibiliya iratubwira neza ngo abahamagawe ni benshi mugabo batoranijwe ni bake. Rero jewe ndi mu batoranijwe, narahamagawe nongera ndatoranywa n'Imana yo mwijuru. Impa uyu murimo kugira ngo ndayikorere mu gihe muri kino gihe usanga abakozi benshi b'Imana bamwe bavyitwaramo nabi, ariko Imana yo ni Imana irafise kundi kuntu izobigenza. Iyo yiduhamagara ngo tuyikorere neza mu kuri no mu kugororoka, impembo irahari, izoduhemba kuko ihemba neza. Yesu abahezagire cyane. Amen. Watubwiye ko usanzwe uri umukozi w'Imana, nuwaho umurongo wagufashije mu gitondo? Hari umurongo wafashije mu gitabo c'ibyakozwe n'intumwa, igice cyaho c'10 ku murongo wa 34 no 35. Nahasomye amajambo igihe Petero yavuga ubutumwa kwa Korneliyo, abanyamahanga bagahabwa mpemu yera. N'amajambo menshi mugabo ntaco ndayavuga ko kinini, bamwe barayazi kandi noho mwayumvise aho yanditswe, ariko reka mvuge ko aka kajambo gusa kamfashije, naho nayandi yose yamfashije mugabo hari ijambo risumbirije mu yamfashije. Iri jambo rivuga ngo nukuri niho nkimenya mu mahanga yose yuko uyubaha agakora ibyo kugororoka Imana imwemera. Nca ndiyumvira mu mahanga yose uko umuntu yoba ameze kose, uko yoba asa kose, uko yoba abayeho kose, uko yoba areha kose, mugabo upfe kuyubaha ukora ibyo kugororoka Imana yo mwijira kwemera. Itarabi ubwoko, tarabi igihagararo, tarabi amafaranga ufite cyangwa urubyaro wabyaye, never. Mugabo wowe gusa upfa kuyubaha ugakora ibyo kugororoka, nayo irakwemera kandi ikakubahisha, ikakwemeza n'abantu ukwemeye. Kabisa. Yego. Abantu benshi bari mu bintu, hari umuntu ashobora kuvuga ati jewe gukizwa byongora bivanye n'ibyo nkunze kugenderamo. Yego. We naho nk'umukozi w'Imana. Yego. Urubyakira gutumisa ko ari abantu nk'abo. Abantu nk'abo jewe ndabitahura, kuko umuntu wese arafise igihe ciwe cyo guhamagarirwamwo n'Imana. Kuba bakiriko barabikora, ababoregwa, abasambana, abiba, abandi bakora n'ibindi byaha bitandukanye, Imana iracabihanganira, cyari ku ntebe y'imbabazi, ariko kandi irabarindiranye ikigongwe cinshi n'igishika cinshi. Rero sishobora guca urubanza ngo ko bariko barakora birya, ahubwo njanja ahantu hasenga Imana, nkarira Imana n'Imana barya abantu babagendere, nanje Mana aho wasanze nukuri ntihari horoshe, urabizi Imana, ariko warankuyeyo uyu munsi ndi umukozi wawe, ndakuvugira abantu bagahezagirwa. Urasanga na barya abantu zobakore muri birya Satani yababoheyemo. Niryo sengesho nca ndabasengera kugira ngo Imana ibagendere bagire neza. Yes. Murakoze cyane. Kubona ko adukurikirana abasanzwe bumvise yuko wavuze yuko usanzwe uri umuririmbyi. Ego. Uri umuririmbyi igihe kingana gute? Igihe kirekire. Jewe ofete nakijijwe nakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje mu 1989. None abatirizwa mu mazi menshi. Hanyuma ntangura kumva nshatse kuririmba, nkunze kuririmba, nkaririmba uturirimbo tukaririmba n'abandi bana, mbere ndaza ndasenga mu miga y'abana bita Sunday school. Hanyuma rero tukaririmba, natera karirimbo nkabona abantu bose barantaba bakandabira guyo, nkabona nyine ko bantangariye, nkabona none ni kubera ikibandaba simenye ibyo ari byo. Mu nyuma ubu maze gukura none agiye kuma ngo turakunda ukuntu uririmba, ngo Imana yaraguhaye ijwi. Urumva rero nanje kubona Imana yarangize uku gacimpa n'ijwi, yashatse kugira ngo byose binyubake, nanje nongere numve ko Imana
Imana ishigikiye kandi iri mu ruhande rwanje kabisa. Yesu abahezegere cyane. Amen amen. Nko dukurikirana nabonye ningira abo haraho iyo bivanye n'ingene uririmba haraho biza gukoraho ashobora kuducishiriza. Murakoze cyane. Reka ndirimbe karirimbo gatoya. Intambuko zose z'umuntu zishigikiwe n'Uhoraho, naho yotemba nazoshika hasi kuko Uhoraho amuramira. Intambuko z'umwana w'umuntu zishigikiwe n'Uhoraho Imana, naho yotemba nazoshika hasi kuko Uhoraho amuramira. Ewe Uhoraho, wewe urakomeye, udufitiye migambi myiza yo kutugirira neza. Wow, bamita Zashe Zakayo. Yes, yego. Ndakunze kwanza ingene uririmba. Okay, Murakoze ndetse ko wa mbere ndabikubwiye. Oya, ntabwo uri uwa mbere. Hari abandi bahora bimbwira mbere bakampezagira. Ariko iyo ndirimbo kumenga na nsanzwe ndayiza ahantu. Wewe waba usanzwe uyizi? Sindavyibaza. Cyangwa ushobora gusanga hari indi bisa. Ibyo ari byo byose. Ambwa isanzwe ni gwanje nahinyanyuye ndayigira ukuntu. None habuze iki ugira ushobora kwisohora. Yo, habuze ibintu byinshi, habuze inoti mze, habuze udufaranga. Indirimbo ndafise nyinshi zirenga mbere nka 10 na zingahe. Nabuze gusa abantu bonshigikira kugira ngo nje ku rubuga, nje muri studio, hanyuma ndazisohore neza, bigende neza, ubutumwa bwiza bwamamare mu gihugu no mu makungu kabisa. Yes, bakunzi ba Step Media mwamwumvise ni Zash, bize gushaka ko AKA, ko benshi bakunze gushaka ngo AKA Zakayo. Gasobanura iki ako kantu AKA? Mbono buni nka Sirno. Ariko nta kibazo. Zakayo ni sawa tuzi gukoresha Zakayo. Yego kabisa. Imbere yuko nza gukoresha ikiganiro, hari umuntu yigeze kumbwira ati hari umupapa afise ikibazo. Yego. Kandi ndifuza neza ico kibazo ni wamwegera akakikubwira. Yego. Ndizera neza yuko ari abantu nyene bafise umutima wo gufasha bazogira ikintu mu Mariya. So yasanzwe yambwiye yuko usanzwe ufise ingwara, muga byose nifuza yuko ari uza kubyivugira ingene byatanguye iyo ngwara nko kubona ko dukurikirana. Bace bifuza kumenya Zaki yatubwiye ninde, aho yavuye, aho wabatirijwe, byose byo babivuze. Mugo muri uno mwanya ikintu nyamukuru tugira dufatire ko ni kucerekeye amagara yawe ingene amerewe. Niko kanya navuga yuko utubwire ingene wowe ubuzima bwawe bumeze kubijanye n'ingwara. Yego, murakoze cyane. Kuba ariko barankurikirana nabanyumva. Jewe kibazo mfisa cy'uburwayi ndakimaranye imyaka 4. Ni indwara yamfashe mu myaka iheze gatoya muri 2022. Ico gihe nari ahantu, nari mu gasho, byarashitse baramfunga. Hari ikibazo cyabaye, hanyuma mfungirwa mu ibohero rikuru rya Mpimba ryo ku Musaga. Marayo rero igihe kirekire, niho nafatiwe niyo ndwara. Sinamenye ingwara iyo ariyo ngwaye kuko naratambuka nkumva ndafise ikibazo, nicara nkumva ndafise ikibazo, ndyamye nkumva ko hari ibintu bitameze neza. Hanyuma rero ngiye ku mwanda muto naho nyene nkagira ikibazo rero hoho gikomeye cyane. Munyuma ndivuza kuko hariho aka centre de santé gatoya gakorerayo, bakatuvura bakaduhereza umuti mugabo mukeya cyane bivanye n'ukuntu abantu baba bariyo bangana. Batanga umuti muke ariko nkabona ko atakamaro umariye. Ndemera rero ndakora umunyororo wose urahera, banciriye ndataha. Igihe kigeze Imana irangira neza ndataha. Mugabo maze gutaha n'ubundi shishikara kugira cya kibazo cy'uburwayi bushishikara kwiyongera muri jewe. Ndavuga none ibi bintu bizogenda gutenzo kwivuza gute ko nanje mbona atamikoro, kuko hamaze kuba ico kibazo mu kazi
bace banyirukana nca mbabirije kuja muhira ndicara muhira ndatekana hambavu y'umuvyeyi wanje ariwe mutamakazi wanje mama ambyara ndavuga ntubu nta kundi ibintu birahindutse nukuza ngaha nicare ntekane nsenga Imana ntangurire azero hanyuma Imana ize nayo irabenye nahikura yongera igira ahigeza ibintu byazashe kugira ngo yongere isobanure ibigenze neza Yesu abahezagire cyane amen aho hari mu mwaka waje aho hari 2024 nza mvuye rero mu mpimba yego hanyuma ndabaho mugabo ndavuga nti ibyo ari byo byose sinugumuko reka nsabe ubutabazi abantu abagenzi mfise agatelefone karaho gatoya ndabikora ko abushoboye kuronka amanimero yabo nkababwira nti yemwe muramfashe je merewe kunuku hari ibintu narwaye sindamenye ibyo ari byo muramfashe abo mbwiye umpaye 200 umpaye 1010 umpaye 100 umpaye 50 gutyo bakayama nkayegeranya nkacanja kwa muganga ngiye kwa muganga ubwa mbere na mbere muri Rwakarede bangiriye ecography baca bantora ingwara bita umusipa ariyo bita prostate muri kino gihe hanyuma baranyandikira imiti ndayifata n'ibindi bigwara nyene byo ku ruhande bantoye ndayifata ndumva ko hari akantu karahinduka gatoya nongera kandi asubirishira mu controle n'ubundi kandi biragira mpaka nagirishije ecography zine na radiography gira gatanu murakumva rero ko hari ibintu biriko birahinduka mwene da bene data bakozi bana muri ko muranyumva ndi umuntu jewe nahuye n'ico kibazo gikomeye ku buryo navuze nti none kuva mvuka cyane hari abandi bantu barahuye n'ingwara imeze nkuko jewe imereye ndagira gahinda ku buryo nta kuntu nta muntu n'umwe nashaka kwikora ko nyezina ngo ashobore kumfasha amafaranga akwiye nkayo nari nkeneye ariko nasenga Imana hanyuma Imana ikangirira neza gakoresha abantu umpaye make mu majambo make mu yandi majambo nanacitse nk'umuntu asegerereza kuko ubu namusabaya nkabona ntakwiye nkongera nkaja handi nkabona ntakwiye maka yose nkatorokanya kugezaho ndayakwiza nkongera nkaja kwa muganga ari naco gituma rero iyo ngwara yagiye iramera nk'imbangamira kuko naja kwa muganga ntevye ku marandevu bampaye siyo nagira ko bivanye nuko ntashoboka ndonka amafaranga hanyuma Imana rero angira ubuntu ndivuza ndumva kumengo ndagiza agahengwe ariko ejo bundi nyene mu minsi heze gato docteur asubiye kundaba naho yaca avuga ko ingwara bisaba ko bashiramwo isonde aha tuvugana bakozi b'Imana bene data ahandimwo isonde kandi haruhande y'iyo sonde haciye hazamwo n'ibindi bintu ndavyimba amagara naho mubona nicaye uku mu guhaguruka n'ibiharuro mu kwicarana ibiharuro mu kuryama n'ibiharuro mu kuvyuka n'ibiharuro nukuri ntabwo byoroshe cyo gituma rero naniyumviriye nti yamara ibi bintu ntakinanira Imana reka nsenga Imana mugabo ko nagira ubuntu nkabambona namwe mwangende kugira ngo munganirize nta ngorane turavugana hanyuma byose ndizera ko Imana iza kubibamwe bikagenda neza Yesu abahezagire cyane amen waguze yuko byatanguye ari uko uvuye mu gasho wibaza ko biba ari ingwara baravuye mu gasho nyene canke ni ibintu nyine kwa muganga bakubwiye ati wari usanzwe ufise gusa n'ivyari bigatangure kwibonekeza neza na neza okay aho kivuze neza nanavuze ko byamfatiye mu gasho ariko docteur ariko arabiraba neza bobo abaganga barafise kundi kuntu bobo Imana yabahaye uyambwiye ngo byamfashe kuva kera nje nabwiye nti muganga birashoboka bikaba byamfashe kuva kera mugabo simenye iyo ngwara iyo ariyo nkayigendana ariko ntazi neza na neza ingwara iyo ariyo nuko ariko ubundi jewe nemeza ko neza byamfatiye mu mpimba kabisa kuko niho natangiye kubona ko hari ibintu bihindutse ku magara y'uwanje ariko handi hose nabona mengo meze neza atakibazo na kimwe naratambuka neza nkakora n'agasporo nkumva kabisa meze neza mugabo ho bimaze kumfatira byarankongataje ku buryo n'ubu ndiko ndatambuka ubona ko ntambuka ukuntu amaguru yarabaye ukuntu sindasobanukirwa na jewe ni ingwara ikomeye cyane wabyakiye kwanza gute kuko akenshi ari gishikirwa n'ingwara ukaguma neglige birahera ego umunsi bitangura kubangamira kuko tugerageje kumva n'ingene watubwiye aho byagufashe sahano woroshe ego uko nzi wabyakiye gute
oya sinabyakiriye neza no kuri byarambabaje kabisa. Ndumva ko umutima wanje kwera utuntuye. Ndavuga nti Mana, none mbere naragiye ahantu mu gitanda nyene ahantu narimba muri chambre. Ndibuka ko nafashe isengesho kabisa ndasenga Imana, none kuba warademye uku ukavuga ngo Zashe azoreha metero imwe na santimetero 20. Iki ni cyari gihagije vrama. Kuba amaguru yarameze uku, amaboko nari imeze uku, ubyibuhe ibiro mfise na numva tangorane nimwe nari yakiye kuri ivyo. None ibi navyo urabyemeye ko byongera kuza kugira ngo byongere binkongataze kandi bituma mengo ndamerewe nabi cyane. Nyene hari amasengesho bishika bivanye n'ikibazo burimo ugasanga uriko urasenga Imana mengo uri kuridoga, ariko narasabye Imana imbabazi ndavuga n'umukozi w'Imana aransengera kuko numva mengo ndiko ndasenga shwana. Ntatira Imana orokwe Imana yo ni Imana kandi ni yera kabisa. Yego. Niki kintu kire kiguye icizere yuko iyo ngwara nzoyikira ko nzoyikira? Mbo nuko namaze kumva abandi batari bake. Mbere na muganga nyene ariko aramvura yarambwiye ko nzokira. Hari abandi amaze kuvura bagiye bagwaye ingwara zimeze nkuko nabo nyene bakagirirwa ibakwe bagakira. Bikagenda neza, magara bagasubira kamena neza, gasubira kaba mu buzima yari arimo kuva kera, bikagenda neza. Nanje naciye nize namwarije sanzwe n'umukozi w'Imana nigishijwe ijambo rivuga ngo umuntu niyizera azohimbara umutima w'Imana, mugabo natizera ntazohimbara Imana. Base naciye mfata Imana naho ndiko ndabicamwe sindi wa mbere, harabanyitangiye imbere bakina bayobu n'abandi na jewe n'umukozi w'Imana yibutse ibyo nayikoreye najizongira neza isaha ntazi mbone ndatabawe. Yego. Ukimenya ko ufise iyo ngwara abantu bakubaye hafi bambere batangiye kubisigurira bari bande? Mbo nkimenya ko mfashwe niyo ndwara bimaze kunkomerana neza na neza, ahubwo mbere ngiriho ndanabashimira mu bakozi b'Imana Apotre Jean Claude arongoye ishengero rya Ebenezer mu Kamenge. Imana imuha umugisha cyane, yabaye mu bashigikiye cyane, bakoze igikorwa gikomeye imbere y'ishengero. Nubu kuba ibi ndimwo n'uruhara runini cyane babikozemo. Nshimira n'abandi bakozi b'Imana bo mu Ruziba mu ishengero rya Emmanuel mu Nyabugete, nabo nyene baranshigikiye, Imana ibaha umugisha. Ishengero rya Emmanuel mu Buterere, Imana ibaha umugisha, baranshigikiye. N'abandi batandukanye bagiye bampamagara bati ngwino tuganire neza umbwire, kagenda tukavugana akampa hanyuma nkongerereza bigaca bigenda neza. Umuntu wese yagize cyakora n'utampaye kubifadika mbwa bakansengera. Umudamu yitwa Ansira nawe nyene yabaye mu bamfashije, nawe nyene Imana imuha umugisha. N'abandi batandukanye ntiriwe ndadondagura hirya no hino biyumva bariko barambona uko ndiko ndabivuga. Nukuri Imana ibaho umugisha cyane, mwarahezagiwe kabisa. None ko tuzi iyo ugiye kwa muganga urugo rugendo rwiwe usanga ari imiti ukenera, none we nawe bigenda gute nk'ubukeneye nk'imiti? Iyo bamvuye bakangirira ibyo bipimo hanyuma bakanyandikira imiti, ndasenga Imana genda nkafata ijya ordonnance nkayipfukamako nkabwira Imana nti Imana iyo ordonnance urayibona, aya mahera bansabye urayabona, kandi burya je imiti nakoresha na ma specialite. Nkasenga Imana hanyuma nkaca nkumva muri jewe ndongorewe kuvuga n'umukozi w'Imana runaka cyangwa n'undi muntu kanaka umwubahwa, nkambwa ntinya kubahwa jewe mfasha iyo ordonnance he ndabira aka kantu undabira ibi bintu banyandikiye, agasoma ngo bimeze gute ngo ni urwaye ntego ni jewe munene ngumeze gute ntoya narabuze umuti n'ubu banyandikiye ariko nabuze amafaranga yo kugura. Imana imukoresheje akoroha mu mutima, kuko hari igihe Imana igomba kugukoresha ugakomantaza umutima, Imana ntigukoresha ikikureka. Mugabo iyo woroheje umutima usanga bigenze neza. Rero hari igihe nsanga agiye kuwundondera muri pharmacie akawungura cyangwa akamajya amafaranga nkagenda nkagura muri pharmacie nkawugura nkawukoresha bigaca bigenda neza kabisa. Akenshi iyo kintu c'ingwara iyo uri kurateba ni do plus amagara yagenda bamabi neza cyane. We nawe biba bimeze gute ko akenshi urumva yuko bisaba ko umuja kwa muganga kwipimisha ura yuko bitari ko biraduza amadoga? None nawe aho biba bimera gute?
jewe naje bihora bingora bihora bingora kuko si kenshi mbona nca ndonka amahera vuba na vuba ndayaronka natevye cyane mbere igihe kimwe docteur yarankariye arambwira ngo wa mugabo waratevye raba biharuro iyo bigeze raba ingwara yawe ngene byateye bimera ndambwira nyakubaho muganga no kuri si jewe aho mbona ukundi ntaho nikora aho mbona ukundeha n'ibiro mfise n'ukuri epfo n'inyuma ruguru nepfo nta handi ndangamiriza atari ku Mana yo mwijuru gusa kugeza hambwira ngo raraba ngo abagira neza ngo guitura ngo cyangwa abandi bantu ngo bogufasha mugabo nanje nkaraba nkabona wapi kabisa simbona neza inzira rero muranza kuyabona nagize ikibazo kabisa byangoye cyane yego kabisa bivanye na mikoro ufise yego tuce turabana n'ingwara y'uwawe birakorohera oya ntivyoroha ntivyoroha kurumva mikoro urumva ko atari kirenga ndi wa wundi unya mu minsi yahera cyangwa mu myaka iheze nari nishoboye kuko nari mfise akazi ibintu byose byari bimeze neza narahembwa ku musho w'ukwezi ubu rero akazi mfise bisigura ngo ndinda gusaba ndasenga Imana hanyuma Imana indongoreye ku muntu runaka nkagenda nkamubwira ikibazo mfise hanyuma akamfasha urumva ko ntabwo byoroshe situation ndimwo ntabwo yoroshe ndi wo gufashwa nkajigikirwa nyabuna umuntu wese akagira icyo akoze akavuga ati uyu mugabo reka ndabe icyo nokora kugira ngo bikunde amagara yiwe turabe ko twoyaramira nyabuna bikimeze neza kabisa yego ndizera neza ko uruyaga na muganga aramaze kukubwira ati kugira ingwara yawe ishobore gukira harakintu niburi nk'uburyo bungana guca bakubwiye ko ari nk'uburyo bungana gute aho duherukiye kuvugana na muganga yarandavye ingene merewe hanyuma acarambwira ngo wa mugabo ukaba ufise ishuri y'inka ngo uyigurishe ni kubera iki ngo bivanye n'uburemere bw'indwara iri muri wewe ufise uzokorerwa ibipimo bikomeye bishobotse na operation nyene bayigukorere urumva ati ibyo byose ni ibintu bizimvye n'imiti yabyo ni ibintu bizimvye ncanamaze none bisaba amafaranga angana gute numve basi ngene nogenda gusenga Imana babandi nogenda gutakambira bamwe nyene sanzwe ntakambira ndabe nambere nabandi nobwira ndababwire mugabo bisangirira harabona narabwiye ubwambere nambere bakagira ico bakoze acaramwe ati ni nk'imiliyoni nka 3 cyane zirenga ati kuko ni ibintu biremereye cyane sinoja ngo ndaguhende namwarya wivuza ata mituwere ufise ndakuvura uriha 100% cyane ndumva ko ari kibazo kitoroshe none zacu waraterereje mu bagenzi ko akenshi umva ko ubwo buryo atari buke ntabwo nari bwaterereze kuko hari gihe nsanga ntafite tuinite hari gihe nsanga telefone kanzimanye na telefone kameze ukuntu kaguma kazima kongera kagira ante ahubwo ko ngiriwe amahigwe mukaba muje kunganiriza nako manje ngirwa ko nyene nababwire aba bariko baranyumva n'abariko barandaba kumbonesha kure nyabuna bene data abakozi b'Imana bubahwa Imana yahezagiye yagiriye neza n'ukuri mwe muri ko muranyumva mukandaba mugira ico mukoze mukushigikira kugira ngo ndabe kuko nk'ubu nahawe irandevu yo ku munsi wa 2 ko ari nzosubirayo kwa muganga mugabo gushika iyi saha turiko turavugana nta n'ibihumbi 100 mfise mu mufuko urumva ko ari ibintu bitoroshe biransaba rero yuko ndonka abantu bamfata mu mugongo nyabuna kugira ngo bikunde amagara ndabe ko no yaramira bitarononekara ngo bibe birebire kabeza yego abariko baranyumva nyabuna nuko ndabateye ako kamo Yesu abakoreshe kuri ibyo bikenyene wumve ko ushobora gukora ko ugahezagira mugenzi wawe kuri uko nyene waronse kuri uko nyene wahezagiwe wongera usatore ko gatoya uhezagize ko mugenzi wawe ntabwo bisigura ngo uzohezagira mugenzi wawe uko byuzuye oya umutima dabore ubanza kubyemera ukabikunda kuri tujya dukeya uhereza ko mugenzi wawe usanga ibintu bigenze neza Yesu abahezagira cyane amen okay ndakubwira ibintu biri ku yindi poem idasanzwe bwira mugenzi we ati Zaki amagara yiwe ntameze neza agira ica mamari agira ica muterere so sinishimiye ko twoyaga byinshi kumva yumvise Zaki n'umwe mu bantu bavuga yuko asanzwe afite n'impano yo kuririmba yababwiye afite akaririmba banashaka kuzomuterera byo muri studio muga kibazo kwanze c'ingwara cyamaze kuva mu nzira kuri uko dukurikirana wumva yuko hari ikintu ushoboye gutanga inimero ya Step Media management ya Step Media ingaho hasi ni nimero ya Zaki turaza kwikwandikira aho nyene hasi muri commentaire uze kuraba kuri wewe wumva byagukoze ko wumva nyine ufite umutima wo gutanga uzogira ikintu mu mari Zaki nta kindi kintu wumva wobwira abantu ko dukurikira
bo icyo nabwira abantu bariko baradukurikirana bwa mbere ndabashimiye kuko nabwo umuntu iyo uri kuravuga akakumviriza nabwo n'ubundi mugisha kandi arigishwa akura imwo ikindi kintu. Ndabashimiye cyane, mwami Yesu abahezagira cyane. Hanyuma ikigize kabiri, gende rero nukuri dufashanye namwari ijambo ry'Imana tubwira ngo tugirane amahoro n'abantu bose kandi tugiranire urukundo. Nitwakundana niho babandi b'abanyamahanga ngo bazomenya ko turabigishwa ba Kristo Yesu Munyanazareti. Rero nyabuna nukuri ntabwo ntegetse ariko ndinginze mu mbabazi z'Imana muri rwa rukundo Kristo yadukunda akatubwira ngo natwe dukundane. Mugende nyabuna murabe mumfashe ndabingene shobora kwisuganya kugira ngo nje kwa muganga bigende neza, nsubire mu murimo wa Kristo, nongere ndayikorere ndayivugire muri kino gihugu cyacu Burundi no mu bindi bihugu tubibikanije no mu mahanga, kuko ni ndege ndumva ko nzoyurira ndiko ndavuga Imana gukomera kwayo. Rero nukuri muhaguruke dukorera Imana, namwebwe mutari bwakizwe ndabahamagariye gukizwa. Ingo mukizwe muri Yesu, ibintu byose bimeze neza muri Yesu. Nukuri hari umunezero muri Yesu, hari amahoro muri Yesu, ibintu byose biremera. Ingo tuhaguruke twese ku mugozi umwe, ku mutima umwe w'urukundo, hanyuma dusenga Imana dukizwe, dukorera Imana mukuru mu kugororoka, izoduhemba kuko ihemba neza ntiyambura. Yesu abahezagire cyane. Amen.